Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu imwe Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byusubira ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza. Reka rero mbakengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu iyo muri iki gitondo. Amakuru na cane aba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba azindutse avugwa ijya nino. Reka rero amakuru yacu tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Turahera mu ntara ya Butanyerera aho abacungera ishamba rya Kibira ku ruhande rwo mu Kayanza basabwa kuba maso ngo bishobotse basope abinjiye ko ngo atabibiriti boba abafiswe. Mu gihe kandi mu ishamba akimeza rya Kibira hakomeza havuga ko hoba hadutse umuriro ndetse bikanugwanwa ko hoba harimo imigwi yitwaje ibigwanisho yoba ija guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido mu kanya. Ico usabwa uze kubandanya udukurikira. Naho mu Kayanza ho ngo ukubura isoko ni ingorane nyamukuru ituma urudandazwa rutagenda neza ako bakenyezi, navyo ku buryo bw'idonido turabibashikiriza. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bo baratabaza leta ngo ifate ingingo zihuta zo guhagarika umurindi w'iduka ryo gupangisha amazu, navyo ku buryo bw'idonido turabibashikiriza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje amatongo abarimyi b'ikibonobono aho ngo bakorera Irakoze Medique. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere Nyakanga uyu mwaka yagendeye umurima w'ikibonobono wo hegitari 12 uri ku mutumba Nyabisindu komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Turaza ku ubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Aya makuru nandi yose ni mukanya ku buryo bw'idonido. Ico usabwa cyo ndaswivure partage ndetse tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza. Reka rusubire ndaguha ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugira duhere kuri uko biravugwa mu ishamba kimeza rya Kibira. Iri shamba rimaze igihe byumvikanamo icuga kitari ciza aho imigwi yitwaje ibigwanisho yamikizura muri iri shamba ndetse bikanugwanurwa ko hoba harimo imigwi yitwaje ibigwanisho ishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ni mu gihe abanyagihugu baba mu micungararo y'iryo shamba bama bidoga bavuga ko bama babona imigwi yitwaje ibigwanisho irimo irakizura mu bene gihugu ndetse abanyagihugu bakaba bafise ubwo bantangere ko bashobora guhungabanirizwa umutekano. Muri iyi migwi yitwaje ibigwanisho havugamo iyituruka mu bice bitandukanye, nk'ituruka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'indi mihari yose itandukanye yobe n'indi migwi yitwaje ibigwanisho yoba yarinjiye muri iri shamba kimeza rya Kibira. Hanakamuvwamo ndetse ko boba harimo na FNL ndetse na FDL. Ikaba ari imihari yamye ishaka kugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu Burundi rero hama humvikana ibitero bitandukanye vyagabwe muri iri shamba kimeza rya Kibira ndetse abanyagihugu batari bakeyi bakahasiga ubuzima. Kuri ubu ngubu rero ibara risubiriye kugwa mu ishyamba kimeza rya Kibira ndetse ngo kuri ubu ngubu hasubiye kwadukamwo umuriro nk'uko abaturage bo muri iyo micungararo babivuga. Kuri ubu rero abacungera ishyamba rya Kibira ku ruhande rwo mu Kayanza bariko barasabwa kuba maso ngo bishobotse basope abinjira ko atabigwanisho bafise. Ni mu kiganiro Godefroid Niyonizigiye musanteri wa komine ya Kayanza co kuri uyu wa kabiri Nyakanga uyu mwaka inyuma yo kwishikira muri zone Nkonge aho ahavugwa umuriro wadutse mu Kibira kuva kuri uyu wa 31 Nyandagaro uyu mwaka, ariko abene igihugu ngo bagashiramwo inguvu mpaka uwo muriro uzimye.
Iyo ndongozi kandi ivuga ko bariko ngo barahakura inzuki mu bitiba boba ari bo ngo bahaturiye kuko ngo hariho n'inzuki zahahiriye hamwe ndetse n'ibimamara kandi ngo biboneka ko umuriro ariho ngo woba wari waturutse baba abenegihugu bahegereye canke abajejwe gucungera ikibira ntawatanze umuco neza aho uwo muriro woba waradutse hambavu yo kubuza abajayo inzuki abajana y'inzuki hamwe ndetse n'abaturira ivyatsi barimira ku muciro wa kibira Godefroid niyo nizigiye yatanze itegeko ko hoba gucongana kugira ngo ntihaze higere haba uwuza kuragira muri iyo myonga agira ngo bahaturire canke ngo kuhahira ivyatsi kuko ngo hari abaturira biteze kwironkera ivyatsi vy'ibitungwa vyabo. Tubandanirije amakuru mu Kayanza kandi ukubura isoko ngo ni ingorane nyamukuru ituma urudandazwa rutagenda neza ku bakenyezi. Abakenyezi ngo nibo abo bakenyezi nabo ku mutumba wa Mukungu muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga bavuga ko batunzwe n'urudandazwa ruto ruto rugizwe ahanini n'imboga, amashu, intore, itomati, irengarenga, amateke, ibijumbu, uburobe, ivyamwa bitandukanye ndetse n'izindi mfungurwa. Bagira ko ingorane bigana ko ingorane nyamukuru bafise ari ukubura isoko. Abo bakenyezi ngo bakora urudandazwa ruto ruto bamenyesha ko hari abandira iruhande y'ibarabara ry'igihugu inimero 3 abo nabo ngo baba bafise ubwoba bwo kugongwa n'imiduga irengana. Eka ngo hari n'abandi bandira ibimera imbere y'amazu y'abandi ngo kubarabara kukabarabara kaja mu mihana aho umwe wese aba ngo yagiye arashinga uduti agasakaza agasashe akarenza ko utwatsi ngo kugira ngo abasha nyene kugomeza adandaza kandi izuba ngo ntibandanye ribituma avyuma. Abo bakenyezi kandi bavuga ko aho ngo badandariza ari hato cane bigatuma batanganwa ibibanza. Hari n'abavuga kandi ko ngo biba ngombwa gukata kuwufise akameza ko kudandariza ko karihishwa 1,000 mu gitondo ikindi ku mugoroba. Abandi nabo ngo kukubura aho ngo bandira ibidandazwa byabo na cane abadandaza imboga ngo bahitamwo kubishira ku vyombo hakazizungurukana mwibarabara ndetse no mu mihana barondera ababashorera. Abakenyezi baranegura kandi indongozi zirangije ikiringo cazo haba ku mutumba canke muri zone kuba barirengagije ikibazo c'isoko kuri uwo mutumba. Bagasaba indongozi nshasha kubaronza isoko maze ngo bashobore kurangura urudandazwa rwabo neza kandi mu mutekano. Naho abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura baratabaza leta ngo ifate ingingo zihuta zo guhagarika umurindi w'iduga ryo gupangisha amazu. Abaganiriye n'imbonesha kure yacu kw'igerekerezo rya 29 Nyandagaro y'umwaka bavuga ko bamwe ngo bariko barasohorwa n'abanyene amazu. Uza wumva ngo itegure usohoke inzu ngire ndayisubiremwo kumbe naho ngo ni uruyeri rwo kugusohora kugira ngo ayihe utanga menshi. Nk'uyu umunyagihugu aba ku Mutakura yatubwiye ko ngo yahora ariha amahera 250 ku kwezi inzu y'ivyumba 2 ndetse na saro, ariko ngo aho ngo bamusohoreye wayinjiyemwo w'umukongomani ubu ariha amahera acika ku 600 ku kwezi. Gushika ubu rero inzu y'ivyumba 2 na saro mu makaritiye abayabaye ngo yo mu gisagara ca Bujumbura
aheshi ipangwa amahera ari hagati y'ibihumbi majana ane na mirongo itanu ndetse n'ibihumbi majana atandatu. Mu yandi makuru kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yizeje amatongo abarimyi b'ikibonobono aho ngo bakorera Irakoze Medike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kandi kuri uyu wa mbere Nyakanga uyu mwaka yagendeye umurima w'ikibonobono wa hegitari 12 uri ku mutumba Nyabisindu komine Cankuzo muri iyo ntara ya Buhumuza. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha n'abanywanyi bishirahamwe Kibonobono Oil yamenyesheje ko nta tongo ngo ry'igihugu rizongera kwicara kandi ko ngo abafise imigambi y'uburimyi bazoronka aho bakorera. Ikibonobono nk'uko abari muri iyo koperative babivuga ngo kirafasha mu kwiteza imbere. Ikirongo kimwe kiragurishwa kirashobora gutangwa amafaranga 10,000 y'amarundi ngo kivamwo kandi amavuta ibisigarira byayo kandi ngo bikavamwo ifumbire. Umukuru w'igihugu rero yarashimye ico giterwa kitari ngo kimenyerewe, akabasaba rero abarimyi kurahurira ubumenyi ndetse n'abandi bene igihugu. Iyo koperative kandi ubu irimwo abarundi baba mu gihugu ndetse no mu mahanga, ikerekana ko rero uburimyi bushobora kuba isoko y'iterambere rirama mu Burundi nk'uko byatomowe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro yariko aragirana n'abo barimyi b'ikibonobono. Reka tunyarukire mu makuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ijya nino hatandukanye. Tubandanije mu makuru yacu n'ubundi gaha mu Burundi, leta ngo shasha ni yerekane ico izomarira abanyagihugu muri ino myaka ibiri. Kuri uno wa kabiri Nyakanga uyu mwaka Parseme yasohoye umwihwezo wayo aho isaba leta nshasha ko yo kwerekana urutonde rw'ibikorwa igiye kurangura mu gukemurira ibibazo bibakiye abarundi. Faustin Ndikumana ayirongoye yagize ati mwishirahamwe Parseme turateye akamo mushikiranganje wa mbere mushasha wa leta yiwe ko bokwerekana programme bafitiye igihugu kugira ngo bagikure muri aka kaga akirimwo. Ni ngombwa ko ngo rero ngo berekana ico bazoshikana ko muri ino myaka ibiri ngo kuko abarundi bari babiteze ko byinshi barabe ko ngo bova muri izi ngorane. Muri aya mananiza ngo barimwo kandi ngo iyo porogaramu ikerekana ico ngo bazoshikako n'igipimo c'ivyo bazoba barashitseko. Hariho kandi impinduka zavuzwe ko ngo zigiye kuba mu ntwaro ni zikorwe neza kugira ngo umuntu akire kwama atondeshejwe imodoka kuri sitasiyo atagitoro yigera aronka. Aya mafaranga y'agaciro ngo yananiranye ibiciro ngo by'ibidandazwa byananiranye byose ngo yerekane amahinduka. Ngaho ngo azoba ngo yerekanye ico azanye gishasha ngo nayo ahandi ko bibandanije gutya iyo leta ngo nshasha yashinzwe ntaco izoba iriko iramarira abanyagihugu. Na cane ko ngo impinduka dukeneye yo kuyibonera mu by'ubutunzi mu ntwaro ibereye ndetse no mu byo kurwanya ibiturire mu bijanye n'intwaro rusange mu butungane agateka kazina muntu ndetse n'ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu. Vy'ukuri abarundi ngo babone ko ngo batanguye kuva muri aka kaga abarimwo. Ibi rero bikaba byashikirijwe n'urongoye iri shirahamwe Parseme ariwe Faustin Ndikumana. Reka tubandanize n'ubundi amakuru yacu kubiriko biravugwa ijya nino hatandukanye ngaha mu Burundi. Tunyarukire mu ntara muri Rumonge ishavu ry'abararirizi ryatumye isoko ngo ryugagwa. Amasezerano ngo niyo yahejeje ingorane. Rumonge kuwa kabiri Nyakanga uyu mwaka kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Nyamunyonyo isoko nkuru rya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi
ryarahagaze mu masaha makeyi yo mu gitondo bivuye mu migumuko y'abararirizi. Mu gitondo ca kare abo bararirizi ngo bugaye imiryango yose y'iyo soko ngo n'amagufuri barabuza abadandaza bose kwinjira. Ivyo ngo bikaba babikoze bashaka kurihwa amezi 2 yabo n'igice ngo baheraniwe n'uburyo ngo barihwamwo, bavuga ko ari akarenganyo n'igipfungu kiri mu buryo barihwamwo. Kubwo abo bakozi kandi bamwe muri bo bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi kandi ko ngo bakora ubuzi bumwe. Akarenganyo ngo babona nuko ngo bandanya bihanganira kubwabo. Twese dukora kumwe ariko ngo bamwe bagahembwa neza kurusha abandi, ni akarenganyo ngo tutashobora kwihanganira, niko umwe muri abo yashikirije. Kuri ako kandi gashavu ngo hakongera ko umushahara bavuga ko ari muto ngo baravye ibikorwa bakora muri iyo soko. Abo bakozi kandi basaba ko borihwa nabo bakorera ubwabo aribo badandaza, aho ngo guhembwa na komine. Uko guhembwa na komine ngo bituma uburyo ngo bubashikira nabi ari navyo ngo bituma ari navyo ngo biyamiriza. Ku ruhande rwa komite ijejwe isoko aho ngo bahagaze haratomoye kuko abararizi ari abakozi ngo babigenga. Abadandaza ngo nibo bategerezwa kuraba ibijanye n'imishahara yabo, ariko ngo si komine yategerezwa kwegeranya uburyo bwo kubahemba. Harimo kandi ngo igipfungu kandi abeshi mu bagize komite ngo y'abadandaza iraba intunganyo y'iyo soko babona ko ngo ari akarenganyo ntangere. Kuri iryo hungabana rero ry'ibyo bikorwa byo mu isoko nkuru mu kutumvikana kuguma kwiyongera, intwaro muri komine yaciye itumako inama yihuta mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Nyandakanga uyu mwaka. Inyuma y'amasaha atari make yo kuganira hagati y'abararirizi ndetse na komite ijejwe intunganyo y'isoko, habaye kumvikana. Abategetsi bahaye agaciro ibyo abo banyezamu basaba, bakaba rero ngo biyemeje kubahemba ibirarane bari baheraniwe. Hafashwe kandi ingingo uko abararizi bazohora bahembwa na komite iraba iby'isoko, kuko ngo amafaranga atangwa n'abadandaza kugira hakurweho ugucererwa. Hamaze kuba kandi uwo mwumvikano, abo bararira isoko barayuguruye hafi isaha 4 nyuma y'amasaha 4 yugaye. Urudandazwa rwaciye rutangura nubwo abadandaza benshi cyane abadandaza ibibora n'ingoga ngo nk'amafi mabisi bashavujwe n'uruhombo bagize. Bamwe basaba ko hoshirwaho ibiganiro vy'amaho hagati y'abegwa n'ico kibazo c'isoko mu ntumbero yo gukinga ingorane nk'izo muri kazoza. Umugwi mushasha uko wa komine washizweho wemeye kuzokwama ukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'ivyumvikanywe ndetse no gushiraho uburyo butomoye na cane bwo kuriha abakozi bo mu nyubakwa za leta. Iyo ngorane kandi nubwo yatoweye umuti, yerekana ko uburongozi bwiza ngo bugoyagoya kandi ko ngo hakenewe ibyihuta ishirwaho ry'uburyo bwo ku mugaragaro ndetse ngo utunganiriza bose niberwa ry'abararirizi mu masoko ya komine, nk'uko abadandaza muri iyi soko babandanya babyidoga. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Aya kanya tuyasozere ngaha tuze gusubira mu makuru araza kubagize uko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Je nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza.